cyo mwitega kandi nkuko mugenzanje yiva bivuze mwitega professionalisme na standard iri hejuru nkuko tumaze kugerageza kubisha muri ADN ya Redemption Voice. Nico gituma turinga hano ni muri Centre Ville. Kandi dufise ikibanza kinini cyane Nyabugeti, kinini gose vraiment. Ariko twaravyumvire tubona déplacement biragoye. Tuza hano. Hanyuma loswa nkuko twamadukorana n'abadeplace abantu urabona ni hafi. Bazoba bari ngaha mu mwanya wo kurangiza hanyuma abatashe bazifatire ngaha nyene bitahukira impunda marembe. Nimbaza ko ari sawa? Nakoze cyane. Redemption Voice kuva itangura 2007 yahereye ngaha i Bujumbura mu Burundi, hama igerekwa muri 2021 si je me trompe pas, iragura imbibe muri Canada no muri Sweden. Rero twabakoranije mu ntumbero yo kubamenyesha igiteramo mwumvise concert yangiye neza concert 4e édition. Iyo 4e édition ni édition yahereye ngaha i Bujumbura muri 2022, siyo concert ya mbere ariko iri mu rukurikirane rw'ama concert witiriwe yangiriye neza concert. Yarabaye ahi Bujumbura 2022, iraba 2024 muri Canada Ottawa, aho Imana yatugiriye ibitangaza, tubona amasinzi y'abantu yitabiriye ico giteramo. Hama 2025 twarayigize mu Birigi Bruxelles, naho nyene twaronse umwimbo mwiza cyane, aho twabonye abantu benshi bahindukirira umwami Yesu, aho twabonye abantu benshi basubira kuba encourager ubwira kandi mu buzima haba ubuzima rukristo haba ubuzima busanzwe, aho twabonye abantu benshi imitima yabo yihindurikirira Kristo. Kubera iki edition ya 4 kugaruka i Bujumbura? Edition ya 4 twarara ntibuca igihe cyose twiyumvira kugaruka gukorera kino giteramo ngaha i Bujumbura. Kubera iki abantu benshi baratwandikira batubwira ati twarabonye ivy'Imana bakoresha mu mahanga, twarabonye ivy'Imana bakoresha hakurya y'amazi, ariko none nijyari natwe mu bundi zosubira kuronka akaryo nkaka ko gukorana na Redemption Voice. Hari haba Redemption Voice batari bake bari basanzwe bakorera ngahi Bujumbura, muga abantu bavuga ati turakeneye yuko Imana yotugirira neza, tubone uwo mugwi ukwiye abari muri Canada, abari Bujumbura, abari muri Sweden. Vyumvikana yuko ni ryambere iyi concert ikozwe muri buno buryo twaje kwibabwiramwo gutya. Ni ryambere duhuriye hamwe na groupe ingana gutya, atari iyi groupe gusa mubona ngaho imbere yanyu, ariko n'abajejwe gutunganya ibikorwa saba gusa mubona gutya, baje baherekejwe n'umugwi munini ujejwe management n'abandi basanzwe bari mu bikorwa vyitunganya mu gutunganya ibikorwa vya Redemption Voice. Hari aba intercesseur, hari abajejwe amasengesho, hari abajejwe ubuhinga technique, hari abajejwe communication, ibisata vyose. Rero ico no bamenyesha saba gusa abasi bake ubwabo, ariko hariho n'abandi benshi baje mu ntumbero yo kubumvisha yuko iki gikorwa ni kinini cyane, kandi n'igihe twiyumviriye kugendererwa n'Imana yiyumviriye kugendererwa kugenderera abantu bayo biciye muri Redemption Voice. Ego rero nibaza yuko nakajyo keza mwakoze cyane kuza abajournalist. Numva tukiri mu ntango no banza kubashimira uru rugendo rwose tumazemo imyaka ntigwari gushoboka mwebwe mutarimwo. Numva ari gihe ciza cyo gusubira kuba connaissant ku Mana, mugabo osi no kuri mwebwe mwese yagira akoresha hagati muri twebwe kugira ngo bikunde bino bikorwa bive hamwe bije ahandi, kugira ngo ibikorwa bishike kure hashoboka. Rero numva no bashimira cyane abajournaliste, ndazi ko muri bake muri benshi basanzwe barashigikiye kuva kino gikorwa kigitangura. Iyi concert yangiriye neza izoba igenekerezo le 26 juillet, ni kuvuga ku munsi w'Imana, kuva isaha 12 n'iminota ingahe, iminota 3. Nibaza kako kantu mwarakabonye. Iyo concert izotangura 18h03. Murashobora kuvuga ati mbega bashaka kantu mwakagize kubera buzz gusa canke muzovyubahiriza canke bizogenda gute? Mufatiye ku gicapo musanzwe muzi ku ma concert yagena asanzwe atunganywa. Ariko ico nagomba kubabwira nuko iyi concert ntitwitegura ngo imere nk'izindi zose mumaze kubona. Ndabizi ko harabashobora kuvuga ati burya musanzwe mutegura ama concert neza, concert zanyu mutegura zaba ari nziza igihe cyose. Ariko ico no babwira coco iratandukanye cyane na concert mwigeze kubona ahandi canke na twebwe twakoze, kubera ko kuva muri 2022 kugera no munsi haciye imyaka 4. Iyo myaka 4 yiyongeyeko impande zose. Harabari bakira abasore uno munsi barubatse, hari abantu batari bwashobore gucika abamama uno munsi n'abamama, harabari bakiri ku mashure uno munsi barayahejeje.
namwe bwe mwese umuntu ushobora kugenda araraba aho yarari mu myaka 4 hari ibintu bitari bike biba byarahindutse rero nanje ico no banza kubizeza nuko hariho urugezo runini cyane muri croissance mu buryo dutegura ibiteramo mbonereho n'akajyo ko kubanza gushimira equipe yose turiko turakorana mu gutunganya kino giteramo yemwe bantu mudukurikira iyi concert numva no bararika kuyibamwo naho ntibaza ko mu gisa amahirwe menshi yo kuyibamo kubera ko abantu baguze amatike ku bwinshi mbonereho n'akajyo ko kubashimira bantu mwaguze amatike ndabafelicite gose hamwe n'undi yobona ino video concert itaraba abanguke gerageza rondere kaho yo ironka nubagira ubwo buntu kayironka Imana iguhezagire hama abatazo bashoboye kuyironka ngira ngo muzobona amasanamu nyuma y'igihe kitari gitoya ariko ico no bizeza coco ni concert itandukanye zo tumaze gukora kuva 2012 2013 kugenda rero nibaza yuko bitari bikenda ndiko ndaca ku mayange kubijanye na concert kwinjira concert tuzokugurura imiryango kuva isaha 14h mutandukanye kugurura imiryango no gutangura concert sinifuza ko hagira umuntu yohava yitiranya umwanya twavuze wo kwinjira n'umwanya wo gutangura kuko umwanya wo gutangura tuzobubahiriza kumbure ndazi mwo tubaza ati none akabijya nagaki akambere kabijya mwakumvise kuzana abantu bangana gutyaye bose baje mu gikorwa kingana gutya nka concert navyo nyene si ibintu vyoroshe tuboneraho n'akajyo ko gushima Imana yadushoboje kuzana abantu bangana gutyaye kubwa kino gikorwa ariko mbanze mpindukirire n'abakozi b'Imana dusanzwe dukorana ibikorwa vy'Imana n'abantu basanzwe bafite inshingano canke ibikorwa vya misi yose vyinshi kandi bibagoye bamwe muri twebwe bavuye kuri Ecopo Rwanda directement aho novuga nka Raoul abandi bashitse vendredi abandi bashitse nka ba Juste n'abandi n'ababose turi kumwe muri no misi iheze habaye kwitanga gukomeye abantu benshi murabiza abantu baba hanze baba bafise ama obligation menshi abafatiriye kandi bigoye rero concert twiteguye umwaka wose tuko dutegura kino giteramo ariko umwe wese kubw'inyota asanzwe afise n'umutwaro se wa kino gikorwa kubw'urukundo asanzwe akunda kino gihugu Uburundi yiyumviriye yuko ata vacances yogira ahantu na hamwe ariko akwiye kuza kubganyu no kubw'abarundi bose muri yangire neza concert no basaba tubakomere n'amashi tubashimira kukigoro badahengeshanya kugira bamaze imyaka ishika 19 bari muri kino gikorwa hafi imyaka 20 iyo myaka 20 irimwo imisozi myinshi irimwo amavale irimwo ibihe byinshi bitandukanye mu gukorera Imana ariko kubona aba bantu basabana bafise ibintu byinshi byotuma kumvikana hamwe batohitamo kuza ngaha n'ama dépenses ajanye na concert ni menshi cyane ariko ivyo byose barabisha ku ruhande kubw'umutima bafise wo gukorera Imana ndazi hari abantu benshi bavuga ati kumbura amafaranga murayaronka canke murunguka muri concert nagenda babwire yuko iyaba ari iyo mpamvu yotuma dukora bino ntitwobikoze kuko iyi concert standard tuzoyikorako birazimvye cane gose ntawo nuwo bikekeranya guhimbaza Imana vyahereye aho Bujumbura muri sous region aha i Bujumbura murabizi kuri Apotre Apollinaire badudu bawiri n'abandi bose gushika kuri twebwe n'abaje inyuma yacu rero iyo dukora ibikorwa nk'ibi amaso yose y'amakungu abari kuri kino gikorwa kugira ngo arabe aho tugejeje mu Burundi mu gutegura ibi bikorwa nico gituma tugerageza tugashiramo excellence nini ishoboka kubera ivyo byose ntibaheza ngo babone twebwe gusa babone ishusho ry'igihugu baraheza bakabona aho tugejeje muri ibi rero mumbabarire cyane sa n'uwarandiriye mugabo yari presentation kugira ngo mumenye ivyo tuko turategura ngejeje ku masaha kumbure nihagira ibibazo kimwe canke bibiri biza gukenegwa bitatu turaza gufashanya nimba hari uwo muzizi nakongera tutafasha umwanya wo kwipresenta baza gushobora kubaza uwo mwifuza canke natwe tubafashe uburyo tuza gutunganya ibibazo n'ingene tuza kuvyishura mwabonye mo na Hasco nawe n'umuhinga muri evenementiel ngira ngo musanzwe mumuzi nawe turiko turakorana akorera nawe nyene bikora inka aritanga cyane hama twaza gufashanya twese mu kushura bino bibazo murakoze cyane twebwe ntidukorera ku ndirimbo yabaye hit canke yatwitse nkuko wabivuze yangiriye neza pour nous ni saison ni toute une saison turimwo kandi ifatanye n'umutima wo guhimbaza Imana duhimbaza Imana kubera impamvu zitandukanye ubwa mbere ni kubyiciri
ico bwa kabiri ni kuvira dukoreye mu buzima bwacu murumva ko vyose bifatanye na yangiriye neza ni igikorwa gifatanye n'umusaraba iyo yangiriye neza ivuga ibintu byinshi novuga kimwe canje nkashaho Virgile nawe ugashaho ici wawe hama utakironse hafi kwibuka umusaraba hari ibintu byinshi cyane byinshi donc ni theme ifatanye na saison turimwo yo guhimbaza Imana ariko sinovuga ngo tuzokwama turi muri yangiriye neza tuzokwama turi muri yangiriye neza muga conseil zose nzokwama zitwayangiriye neza umunsi umwe twoza twabwira irindi zina rishasha bifatanye kubwe na saison Imana izoba yakonfirmye mu buzima bwacu cyo mwitega kandi nkuko mugenzanje Yves yabivuze mwitega professionnalisme na standard iri hejuru nkuko tumaze kugerageza kubisha muri ADN ya Redemption Voice evenema muzobona izoba ari yiteka izoba ari yihesha Imana ishubahiro igatera niteka igihugu cacu cy'u Burundi numva rero muri make byo kwitegana byinshi ndabicishije make ariko nabishize mu nzira zibiri inzira yo kwitega gukorwa ko n'Imana n'inzira yo kunezerwa ko n'ibintu vyiza ko muzobona ibintu vyiza mugenzanje afise kundi kuntu yavuze guseka oya navuze abakunda umuziki iyo mvugo barayizi yukoza amatwi bazoze boza amatwi tu ya urumva azarimo numva no koza amatwi ni muri make umunezero ku mpande zibiri mu mwemu no mu buryo bw'umuziki uze ku bintu bidasanzwe karibu cyane.